Urabona ngaha ubwirizwa kubona yuko ubona izi so murabona hano ahantu handitse 264 followers, ngomba ko buri muntu wese aba yageze ngahantu handitse 264 followers oriedo 264 ami oriedo 264 ami canke 264 friends. Nshaka ko buri muntu wese abona aka kantu ko kanditse ngaha. Wowe utarabikora raba video na pininze iri pining ngaha ayo kuri iyi page, genda urabe video twashizeho mu gatondo ivyerekana ingene ubikora ku buryo aha hantu hari friends canke ami haza kuba handitse followers. Please buri muntu wese ashaka ko ashobora kwinjiza amafaranga kuri Facebook, iyi ntambwe agomba kuba yayirenganye kugira ngo twese tube hamwe, twese tubwirizwe kuba twakoze iki kintu. Twese tumaze kuba tubona iyi followers, nduzoca ndabaha video igira gatatu, niyo izoba ari ya nyuma. Hanyuma ibindi nzogenda ndabereka utujede, utuntu dukomakomeye tw'utwuma umuntu agenda akora kugira ngo ashobore kuronka monetization n'ingoga byihuse. So nibaza ko umuntu wese yokora ino etape mu bantu banditse ko bavyipfuza babikeneye. Please mukore ino etape, biri muri video ingene bikorwa nabishize muri video nashizeho mu gitondo, utabibonye agenda yirabe. Hanyuma twese tube hamwe kugira ngo nze gutanga video yindi ari nkejo canke hirya yejo, nze gubaha video yindi twese turi hamwe kuri iyi etape yuko twese twitwa aba creator canke twese tuba tugeze kuri cyo bita professional dashboard canke dashboard professionnel. Niho mubona ahanditse en bleu, murabona ahanditse en bleu aha, urabona bibwirizo yuko twese tuba tumaze kubona iyi button yanditse dashboard. So buri muntu wese rero atabikoze agende abikore ku buryo aha hantu oriye yuko uza kubona handitse ami canke friends haza kuba handitse followers. Aho kantu mwakumvise haza kuba handitse followers. Yes, tukaba rero tuzoba turangije etape ya mbere, kuko nshaka yuko twese tujana. Nabonye ko hari abamaze kuyirengana, ariko nasavye ko twese twogira kuri etape zimwe tumaze kugira twese tumaze kuba turi hamwe. Yes, so ivyo oni twamara kubirengana, abantu mufise abantu bakeya vraiment s'il vous plaît, abantu mufise abantu bakeya murasabwa ko muzoba attentif kugira ngo ndabereke ingene muzoduza abantu. Namwebwe mwamaze kugira iyi etape, mwamaze kuyiheza, birasabwa yuko muzotegeza video ikurikira kugira ngo ndabereke ingene mushobora gutumira mwese. Iyi video ngiye kuzokora izobibaraba ingene ushobora kwemvayitinga abantu, kuko urabona wahora ukora kuri demande dami ariko cette fois umaze guhindura iyi dashboard, professional dashboard, ntabwo usubira kubona ijya button ya demande dami gusaba ubugenzi umuntu, ibyo ntuzosubira kubibona. Ikindi n'abantu ntibazosubira kubona page yawe ngo bagusabe ubugenzi. Ariko niyo video ngiye kuzobereka ingene umuntu ashobora kwemvayitinga abantu babonye ibintu vyiwe, akabemvita bakabona ahantu handitse follow. Bafyonze follow bakaba baragukurikiye nawe ukaduza abantu. Ikindi nzobereka ingene tushobora kuduza konte, buri muntu wese akaronka aba followers benshi. Nivyo tuzokora kandi tuzobikorera hamwe muri gwa rukundo. Aha mwa bino bintu rero, uzanye inzigo utazanye urukundo kugira ngo tukore mu busabane no mu gufashanya, bizokugora kugera kure, bizokugora kubona monetization. So thank you very much. Nibaza ko tugiye kuzoca turaba etape zishika nka zitatu canke zibiri, hanyuma duce duheza ibisigaye nzoca nsigara ngene ndabereka ingene umuntu
akora utuvideo duto duto, ama application ugomba kuba ufise ashobora kugufasha gukora utuvideo duto duto tumara nka 1 minute 2 minute gutyo, hama tugende turatera imbere buke buke dufashanya tuduzanya, abavyiyumvamwo ababishaka, hanyuma twese hamwe dukorere hamwe muri bwa bumwe. Abamaze kurenga kuri 5000 followers baba babura utuntu duke cyane duke, ari natwo turi muri video ngiye kuzobereka ingene ushobora kuguma wemvayitinga abandi bantu na etape ukora kugira ngo Facebook ikwemerere nk'umuntu ashobora gukora ahembwa na Facebook bivanye n'igihugu urimo mu gihe kitaraba eligible. So murakoze, mubandanye, abatarabikora mubikore, hanyuma mutwereke screenshot kuri rya video. Thank you.